umukozi w'Imana ashobora afise ibintu byinshi agushikanako. Nico gituma uri umuntu w'umunyabwenge wo kwihuza cyangwa wo kwiyegereza umukozi w'Imana. Umubyeyi yakubyaye mu nda akakubyara ukabaho. Hari ikintu ashobora gukora. Ubwa mbere arakubyara, ubugira kabiri ashobora kukurera akaguha urugo. Mugabo rimwe na rimwe iyo aguhaye urugo uca wigwariza, ibindi uca usigara wimenye. Reka mbanze mu bakozi b'Imana nibarize abakozi b'Imana. Pastor Yves, umaze kugira urugo papa wawe yagumye agukurikirana agufasha agukurikirana. Haya. Aguhaye urugo abahejeje. Ahandi usigara urwanya intambara, ahandi usigara wewe wimenya, ahandi usigara wibaza, niwe wigwana uburara, ubwirirwa, uhura n'intambara kanaka, ibyo ni ibyawe aba yagusohoye. Abavyeyi bo mw'isi nuko bameze. Avuga ati nakubyaye ndakurera, mejeje kukurera, ubu rero nagushikanya ahantu nawe wubatse urwawe, ubaye umugabo, iriyerekwa igwaneho, ubu jewe nahejeje. Umuvyeyi wo mw'isi nuko ameze. Ariko umukozi w'Imana yaramye nameze. Umukozi w'Imana arakurera kuva ukivuka mu gakiza akakwakisha. Ukivuka mu gakiza ubusa n'umwana mutoya. Akakurera akagukomeza, akabana n'intambara muri wewe, akakugwanira, akagusengera, akakwigisha kugera ahantu ukura. Umaze gukura ntakureka, agumana nawe. Kandi ntibiherera. Intumbero afise wowe siyo kukuvukisha hama ngo ukure gusa ugume ngaho. Afise intumbero yo kugufasha gushikanya mu bwami bwo mw'ijuru. Ahantu urahumva neza. Icyo Imana yamutegetse n'intumbero afise umukozi w'Imana w'ukuri. Intumbero niyo kukuvukisha ukavuka, akakurera, akamukurikirana, akagwanana nawe intambara, wagwara akabagwaye, wasonza akabashonje, wagwara akabababaye, iyo uhuye n'ikibazo arabasenga, ategerezwa kumukurikirana mu bihe byose by'ubuzima bwawe, gushika agufashe gushika akujanye mu gihugu cyo mw'ijuru. Mu gihe umuvyeyi wa misa kuvyara akagukuza urongoye akaca kugira ati aho nahawe. Sibyo gusa, umukozi w'Imana sivyo impemu gusa, arinjira. Iyo turiko turagwana n'amadelivrance, iyo turiko turagwana n'ibicaniro, iyo turiko turagwana n'ibintu bitandukanye byatwaye umugisha wanyu, umukozi w'Imana yinjira no mu buryo bufatika, ibintu bifatika, ibyakunaniye, ibyase, ahangana nabyo kugira ngo ubeho uri umuntu aguwe neza. Iri jambo ni wadyumvise. Ubwa mbere ahangana n'ubwana bwawe, ikigira kabiri agahangana n'iby'impemu saho gusa, ubugira gatatu agahangana n'uko uzomushikana mu ijuru saho gusa, ubugira kane agahangana n'ibyo yogufasha kugira ngo ntubu w'inyuma, ntubusutuguritse, ntubepfe nabi, ntubu umuntu kandi waramenye Yesu. Hari Imana yakubariye yo mu ijuru, akubwira Imana igira neza, Imana ishoboye, Imana itabara, Imana itananirwa. Iyo Imana yishyura abantu, iyo ibyo yakubariye aragomba ko bitaguma mu majambo gusa, bija no mu ngiro. Acagwana n'ibicaniro byose biguhagaze imbere, akabimenagura kugira ushike mu isezerano ryawe. Uvyumva batera haleluya. Urumva gihe ataja no mu bintu bifatika mu mugisha wawe, akagwanana nabo kugira ngo ukure ivyo utabona we bakabibona, ivyo udatahura we bakabitahura. Haleluya. Kuko abari mw'isi y'impemu, abayarahawe ubumenyi mw'isi y'impemu bwo kumenya ibicaniro byose byagufashe mpiri bituma udashika ku mugambi wawe, nawe aba yarahagaze ku gicaniro c'ijuru. Igicaniro c'ijuru kikamuhishurira igicaniro c'umwijima, hanyuma agafata imigambi yo gusambura ivyo bicaniro. Ibikorwa by'umukozi w'Imana si ibyo gusa, aho arazanye ibintu bifatika.
ataje no mu rubyaro rwawe abana bawe bagukomokako kuva muri Sunday school arafise imigambi yo gukurikirana abana bawe kubatoza indero kubigisha kubakurikirana urubyaro rwawe iyo umukobwa kanuni akunaniye uja kwa pasiteri umuhungu ananiranye uja kwa pasiteri ibintu byose bigabangana ni kwa pasiteri urumva ibikorwa by'abakozi b'Imana haleluya ibikorwa by'abakozi b'Imana umubiri wanse kubw'amagwaro uja kwa pasiteri ariko papa wawe urwaye aguja kwa papa kandi nshaka kumubwira ariko urwaye wamugwa private hada abantu bariko baravomesa baduda wako turwana n'abazimu b'imbara abantu bahuye n'ingora amagwara abazimu bishigo inkembi z'abarozi byose ni kwa pasiteri imicafu ni kwa pasiteri ibintu byabyo byose ni kwa pasiteri haleluya abatumva haleluya biko ndavuga ibikorwa by'abungere ibikorwa by'abatoranijwe hari ikindi gikomeye cyane ubundi umukozi w'Imana yahawe ubushobozi ku bintu byose biri hano mu isi ku bintu byose biri hano mu isi umukozi w'Imana yahawe ubushobozi ku bintu byose byaremwe hano mu isi kuva kuri bito gushika ku byo hejuru ubwa mbere yahawe ngo ndabahaye urufunguzo rwo kugurura n'ubwo kugana Imana idufasha cyane abwirwa ngo Imana yahawe urufunguzo Petero imugira urutare iramubwira ngo iri shengero ndaryubatse ku rutare rwe Petero kandi natwe turi byariho bya Petero turi intumwa z'Imana mu bishimwe avuga ngo uwo muzohezagira azoba hezagiwe kandi uwo muzovuma azoba avumwe ivyo muzoboha bizoba biboshwe ivyo muzugurura bizoba byugurura ubuzima bwose bubaho bwiza buva mu biganza n'ijambo ry'abakozi b'Imana ubuzima bwose abantu bose bariho niwabona abantu batwara amasosiyete niwabona abantu baganza mu butegetsi ubwo bwose bariko baganza kuko abakozi b'Imana bakiri ku mavi bavuga ngo Mana tabara igihugu Mana gira neza abayobozi Mana gira neza igihugu cyacu kuko kumva amasengesho y'abana b'Imana umuntu akatatwara ibintu neza bikagenda neza kubw'iki kubwo abana b'Imana bagihamagara ijuru kuko iyo duhamagara ijuru inkomezi n'ubushobozi bw'abadayimoni buratakara ubushobozi bw'abadayimoni buratakara bugahagarara kubera duhagaze mu ijambo ryayo Imana nishimwe cyane twongere dukomere amashyi mwami Yesu isi ijambo rito cyane rimeze nk'ubuhanuzi hanyuma duce dusenga tumaze iminsi turi mu nyigisho kandi zagiye zidufasha cyane ariko hari amajambo mato hari ijambo rimwe gusa Imana yasize ku mutima wanje inyeretse n'ibintu bitandukanye numva nifuza ko tuvugana kandi ijambo rishobora kuraba umuntu uwo ari we wese ari hano kandi si iryo gushusha hari ijambo ryo gushusha urukato cyangwa morali ariko isi ijambo ntabwo ari ryo gushusha urukato cyangwa morali isanzwe ryo gufasha abantu ni iri jambo riri mu ndirimbo 2 ku murongo wa 11 ni iri jambo ni iryo nyene si ntabwo nza kubitebako kandi sinarisigura cyane washaka ndarivuga ko akanya gato kuko n'umwanya mbona usa n'uri kuragenda kandi mwafashijwe mwahezagiwe hanyuma dufate umwanya dusenge reka dusabe mwarimu Olivier adusomere indirimbo 2 ku murongo wa 11 ukoraba urushana rushize imvura iragiye iracitse amen asubiremo ukoraba urushana rurashize imvura iragiye iracitse amen
niri dukomera amashi umwami kuko raba urushana rurashitse kandi n'imvura nayo iracitse. Niri jambo jewe shaka ko tuvugana ku rushana. Umwanya muto cyane hama dusenge, hariho dusenge numva nshaka kuba mu mavuta yo kumenagura ibicaniro kuko twaje gusenga kandi amagambo y'Imana twayumvise kuva kare twigishijwe. Reka tujye mu mwanya w'amasengesho nayo kuko amasengesho niyo uhagaze mu ijambo amenagura ibicaniro mu izina rya Yesu. Urushana sinzi ko hari umuntu ashobora kudufasha gusigura neza urushana, ariko n'ubwo umenya na rushana rikunda kubaho hano iwacu Bujumbura. Ubundi urushana rukunda kuba mu kwa kane, nibyo mu kwa kane hari Bujumbura muzamubona urushana. Eka Bujumbura nta rushana rwanda. Jewe ahantu nahora mbagera ruguru haba urushana. Urushana umenga imvura, sinzi ko ari imyaka yanahindutse, bishoboka ko imyaka yahindutse, ariko mu rushana sana mu rushana abantu ruguru bajya ubugari cyangwa umutsima w'imyumbati wirabura gusa, wirabura kuko barasoroma imyumbati bakabura aho bayanikira. Imvura ihera mu gatondo ikagera ku mugoroba irara ari jojojo, igorobeza ko ari jojojo, nta muco. Ugenda ku rusengero unyagirwa, utaha unyagirwa, ibyo ukora byose uri kuranyagirwa. N'urushana abantu barya umutsima ni ikibazo gikomeye, ari n'ababurara bafite ibintu ngaho babuze n'imwe kubera n'urushana. Ariko abantu babaye ruguru ibyo bintu ntawe bigeze kubibona. Iriso namusi waja ku ishuri imvura igukubita ugataha igukubita ujya umwanya wariwo wose urushana. Rimwe na rimwe arako musiza bikabiri kiragwa ikirizako mpaka buce. Ubwo n'urushana. Urushana ruhagarika ibintu byinshi cyane. Urushana ruhagarika ibintu byinshi. Urushana amamariyaje yo mu rushana turetse no mugirira imanza ino i Bujumbura mu masare. Ahantu ruguru bakora amashitingi bakaba ariyo bamanika cyangwa bagashira ibihunda cyangwa imitoto hejuru by'ibigara. Imanza zirapfa, ibyo batetse bigapfa, ibintu bigatabatangana, ibyiza bigahinduka, umugeni n'umumenya, umukwe n'umumenya, ibintu biraparangana kubera urushana. Urushana kandi urushana rimwe na rimwe uzobiranga ruronona n'imirima myinshi irabura kubera urushana. Sinzi ndiko ndavuga abantu barimye nibo babimenya. Nka frere yabaye hano mu gisagara agakurira akavukira ibyo navyazi, ivyo ntabwo yomenya kuko hano nta rushana rwahabaye. Ariko iyo ibiharage vyeza mu rushana byinshi birabora bikaberera mu murima, bakabura ingene babisarura kubera imvura nyinshi y'urushana, bikabora bigapfa, ibintu birapfa. N'ibyo basoromye bikarundwa mu rugo bakabura ingene bavyabikira bikahamerera kubera urushana. Urushana ruzana abagaragazwa benshi ku bari ruguru. Urushana imanza zirahagarara, iyo zibaye naho ntizisaba uko zategerezwa kubaho. Ni sembole gusa ngo habaye urubanza, ni ikimenyetso. Usanga kandi nino mu rushana y'imvura yakwevye gutosha hari kuza abantu majana n'abiri hagaza abantu 50 kubera imvura. Nabana bibonye mu gatondo imvura izindutse igwa hari kuza abantu nk'igihumbi cagaje n'amajana 3 kubera urushana. Abantu baratinya n'urushana rwe kandi abantu baratinya n'imvura. Imvura cyane rwose gutuma babona izuba rikabakubita ugana imvura baranga ni ikibazo gikomeye cyane. Ndiko ndavuga urushana. Naho waba wambaye neza mu rushana ibintu birahinduka, ishusho igahinduka, ibiratuka bikurika bitwara mu ntoki, ugasanga abantu basinzwe no mu mashasheti, ibintu byahindutse kubera urushana.
mwanya ndavundagana nta maniro yo kwambara mu rushana ibyo ntibinabaho mu rushana rero haba ibihe hagenda abantu bihebye hagenda abantu bakamiritse bamenyeye ubunyerere kuko mu rushana haba hari ubunyerere bwinshi cyane ariko ikintu cyanejeje hari ibihe by'urushana hakabaho n'ibihe byinshi kandi ikintu kinezera umva muri ijambo ryaryoheye cyane urushana naho rugwica ibintu byinshi naho ruhindagura ibintu byinshi naho rubabaza naho ruhagarika ibintu byinshi rugira umwanya muto ni ukwezi kwa kane gusa urushana rukarenga uzuga bari gutera haleluya ariko nubwo akanya gato urushana rurahari ariko rurarangira kandi urushana ruheze haza izuba haleluya mu rushana abantu barihebura ndetse mu rushana baraburara ndetse mu rushana batana kubikamo ariko urushana ni igihe gito ni ukwezi kwa kane ni ukwezi kwa kane ukwezi kwa kangahe haleluya haleluya ariko nawe ubyumva amatara y'imbi haleluya rero yaranyamirije ngo ndakubarire urushana rurahari ariko rugiye kurangira kandi urushana ijambo ntiwaryumvise neza ijambo ntiwaritahuye neza haleluya pastor urushana rurarangira urushana ruriko rurarangira urushana ruriko rurarangira urushana rurarangiye urushana baramukanya bagira ngo uramundamukiriza wewe wagezeyo uramundamukiriza kubera urushana ntirumwemerera amaboko aje kumuramutsa abagezeyo arababwira ngo uzomundamukiriza n'uyu munsi abantu basa n'abankanye basa n'abantu badatahurana kubera urushana nta kintu bari bufashanye nta kintu ari bumukumarire kubera urushana ariko urushana tahurira ijambo rufise umwanya muto uko koza uko ariko kose urushana n'umwanya muto rero yera yanganirije ku rushana ariko kandi arambwira ingaruka n'ingorane zo mu rushana ariko arambwira ngo rufise igihe gito rufise igihe gito ni ukuri rufise igihe gito oya harura nawe umwaka ufise amezi angahe 12 ariko urushana ruguha ukwezi kumwe gusa ariko ukwezi kumwe kugukure kugutakaza ibyizigiro ukwezi kumwe nawe wowe umaze imyaka 5 umenye ko imbere yawe hakiri imyaka myinshi haleluya nawe wowe umaze imyaka 3 mwigeragezwa imbere yawe haracyari imyaka 20 yo mu bihe by'umugisha ibihe by'amasezerano ibihe byo kuba mu bugombe bw'Imana ibihe byo kubona icyo Imana yavuze ibihe byo kugendana n'Imana no kubona ubwiza bw'Imana ibihe birebire byo kutaba mu rushana ibyuma batera haleluya reka gucika intege nibyo uri mu rushana kandi mpemu yera ariko arabarira ngo rugiye kurangira urushana haleluya haleluya urushana ntabwo ruzanwa n'umuntu ruza kuri misiyo kuko ari porogaramu y'ijuru hariyo porogaramu y'ijuru ari ibintu uri kuracamo ari porogaramu y'Imana kugira ngo bigukomeze kugira ngo biguhingure kugira ngo uzobiva muri kindi kintu ni porogaramu Imana yasizeho kandi ibyo byose bishobora kuza bifise icyo bigomba kukuhigisha cyangwa ahantu bigukura naho bigomba kugushikana urushana haleluya abazi kurushana rw'igihe gito nimuhumure kuko hari ibindi bihe bigiye kuza byo gususuruka hari ibihe byo gususuruka uyu munsi nibyo nturi kurambara neza kuko ari mu rushana ariko ibihe byo gususuruka ibishanga byaheze amatopi yaheze kunyagirwa byaheze abantu barambara amakositime abantu barambara
baramishanana, abantu baravuta, abantu barambara amaribaya neza, abantu barambara impuzu zera, bagatambuka bagashaza kuko baba barenganye urushana. Haleluya, haleluya. Umuntu araca mu rushana rw'amajambo, umuntu araca mu rushana rw'indwara, kandi umuntu wese urushana rutegerezwa kumugira kwingaruka. Urushana nta muntu n'umwe rutashikira, waba mukuru waba uwo hejuru, waba uhambaye, waba umunyamafaranga, waba uwize amashuri. Urushana kubera ni porogaramu y'ijuru rurakugerako, rushobora kuza rufise iyindi shusho, ariko umuntu wese urushana rumugerako. Imana nziza. Haleluya, haleluya. Abaturi kumwe, haleluya. Humura, hari ibindi bihe bigiye kuza, hari ibintu kuri kuhoraho, hari ibindi bintu bigiye kuza. Ni ukuri kuhoraho ndakuzaniye nka mesaje. Haleluya, oh haleluya. Hari ibindi bihe tapasite zote. Mana yambaye ngo ndakubwire ngo hari ibindi bihe bigiye kuza bitandukanye n'urushana wari umaze igihe, kandi ibyo kwiruka kuza, kandi ntubibona, ntumenye ingene byagenze, nk'uko utamenya iyo umuyaga uturuka n'iyo urengera, nk'uko utamenya niko utazomenya ingene ibyo bihe bizoza. Ariko ndagutangarije ngo birahari. Hari abandi we, hariho ibihe byo gususuruka, kandi bitegerezwa kugushikako. Gusumba iby'urushana. Ariko mwana yo mwishu rushobora kubitahura, rushobora kubyemera, mugabo ndabitangaza n'imbere y'Imana yabivuze, n'imbere y'Imana yabiprogramye, kandi ata kintu kibihagarika. Urushana rugiye kurangira, rusigaye igihe gito, rusigaye indwi nkeyi, rusigaye amezi make, rusigaye imyaka mike, rusigaye amasaha make. Urushana rurahavuye, inzuzi zikunda kuzura mu ruzi, mu rushana inzuzi zigatwara abantu bagahura n'ingorane z'impfu zitandukanye kubera urushana. Ariko hariho ibihe byo gususuruka, ariko n'abakozi b'Imana botera haleluya. Iki birabaziye, iki birabaziye. Ibihe byo gususuruka biraje, 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 biraje. Oh my Lord, biraje. Abakozi biraje, nukuri kuhoraho biraje. Imana ni beza biraje, Imana niyo kwizigirwa biraje, Imana ni nyamahoro biraje. Icyo yarahiye no kubesha, icyo yarahiye no guhindagurika. Ibihe by'urushana biriko birarengana, turiko turarengana ukwezi kwa kane, tugomba dushike mu kwezi kwa gatanu, kandi ukwezi kwa gatanu ni ukwezi, oh haleluya, ni ukwezi gutegura iki? Ndumva imirindi yo gutabagwa, kuko turiko turegereza ukwezi kwa gatanu. Tapasikelo, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo yamuhevye, ntabwo yamutaye, ntiyakwibagiye, nazona kwibagira, nazona guta, nazona guhemukira. Oya, yaguteguriye ibihe birebire byo kuba mu bihe. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Ndafashijwe we, yewe wa mukobwa we, umaze igihe mu bugaragwa bw'urushana, ariko humura, umucuraje, fiyansaraje, naho bitagaragara, naho utabyemera, umucuraje kukurasira. Iyo umuntu ari mu rushana aba mu majambo menshi, iyo umuntu ari mu rushana arasonza cyane, iyo umuntu ari mu rushana asa n'abantu bo mu rushana nyine. Ariko ndakunda Imana yateguye gusa, ni Imana nayo yabivuze, kandi naho byari kuba ijambo ryonyine ririhagije, rirakwiye. Naho ryonyine ririhagije kuko ririmo byose, ririmo kuri ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Nta mpamvu zo kubona yirirwa avuga ngo Imana ivuze ibi, reka ndabyemere ko kuko yabivuze, ariko naho itari kubivuga, kubivugiye mu ijambo, ibyo birahagije, kuko turongorwa n'ijambo, tuzi
tuzigama n'ijambo, turemwa n'ijambo, twubakwa n'ijambo, turaba turibo kubera ijambo. Haleluya! Jambo ni Kristo, jambo ni wari muri twebwe, jambo ni wahindura amateka, jambo ni wayatumye uronka amahoro, jambo ni wayaguhaye agakiza, jambo ni waguhindura bari umusuma ukaba umugabo w'umwizigirwa. Jambo niwe yakuye mu busuma yive, uyu munsi akaba amuhindura, yahora ari umusuma akamugira umukozi w'Imana. Ijambo ryamuhinduye, ijambo ryamuhinduye, kandi n'ijambo riheruka kumuha parasera yubatse muri korotire yose. Ijambo ryaramuhaye korotire ahantu hagurwa amamiliyoni menshi cyane, na korotire na porotani iramuha, none ubu ijambo agomba kubakira etaje. Haleluya we! Nagomba kugira ngo ijambo araremye amateka ku buzima bwawe. N'ukuri kuhoraho, ijambo aragiye kukumenyekanisha. Jambo hari ibintu byinshi wari warasezeranye igihe kirekire hari abandi, ariko jambo numva ariko aranyemeza yuko ngo arasohoje igihe. Hari amasezerano menshi yabaye amahuri, wagiye wumva nkaho yarabarira ngo ntiyapfuye ntiyatakaye, ahubwo igihe kirageze ngo jambo agisohoze. Haleluya! Jambo abantu bagiye kubazanya ngo ni wa wundi twahoranye makamba. Tapasikelote, akarabasikelote. Jambo. Haleluya! Jambo hashitse ibintu bica bihinduka. Ishusho y'umuntu ihinduka, n'amajambo acahinduka, mbere naho wahora uba hacahinduka. Jambo. Iyo urushana ruheze ucuhindura aho wahora uri, aguhindurira ahantu wahora uri. Nimubyumvutere. Haleluya! Ubushobozi bw'ijambo hamwe n'ubushobozi bw'Imana nkorera ihindurira abantu aho bahora baba. Ubushobozi bw'iyo mpamagare ikandobanuza amavuta, ikantereka hera hahera, ikanshira imbere y'umugeni wa Yesu, ikanshira imbere y'ishengero. Ihindure mu bwonko bwawe, ihindure mu kazi kawe, ihindure muri famiye, ihindure muri finance, ihindure muri mpemu yera, ihindure mu masengesho, ihindure umugabo wawe, ihindure umugore wawe, ihindure abana bawe, ihindure n'aho wahora uba, ihindure ubuzima bwose, hafi ubuzima buhuye na jambo. Ariko ibi bintu ntiwabyumvise, iyo ubyumva bari kumera nk'uko n'abantu. Ndumva ibintu biriko biransaza muri jewe. Iyo ijambo rikoze, iyo ijambo riko rirakora, abari ingumba baba abavyeyi. Iyo ijambo riko rirasohora, abari abakobwa baba abadamu, abari abasore bakaba abagabo. Haleluya! Abataco bimarira bakagira ijambo, abatagira adrese bakagira adrese, akira adrese takarosika. Tapasi, takarosika, no tapasika note. Haleluya! Jambo atanga adrese, jambo atanga ijambo. Mana yo mwijuru, aba bantu babaye gutyo. Uhoraho Imana y'amahoro, uhoraho Imana y'amijuru n'isi, ntabwo izoreka abantu ngo baguma ari inyererezi kandi bariko barayirondera. Ntabwo izoreka abantu ngo baguma abantu badatawuritse kandi baza kuyirondera. Uko turondera mu nyonga z'uhoraho niko tuzobona mu nyonga z'uhoraho, kandi uhoraho ntazoguma asuzuguritse. Oya, ntibishoboka. Atakintu akoze niwe yaguma asuzuguritse. Mugabo yavuze ngo ndi inyuma y'ijambo ndabiherekereshe ibitangaza n'ibimenyetso. Ari inyuma y'ijambo yavuze, ari inyuma y'ijambo yivugiye wenyene, kandi ntazahinduka. Nimuvyumva tera. Haleluya! Ndagutangariza jambo ko hari ahana gukuye, kandi hari n'ahandi agushitse. Kandi ndagutangariza ko ibiboneka, ibyo ubona umenga ntibiboneka, ibyo ubona umenga ntibishoboka, ibyo ubona umenga
abikuye mu bidafatika abishize mu bifatika. Haleluya. N'ahantu uba mu gatondo upfukamye ariko ndasenga mpamagara Imana yagiye ngo ndakeneye ibindi bihe bitandukanye n'ibyo tumazemo iminsi, irambariye ngo humura ndaje guhinduka. Yagiye ngo genda ubabwire ngo urushana rurarangiye. Kumva isaha imwe yo mu gatondo nabipfukamye ahantu biko ndasenga ntabuja ntamunamuka ntatembera ndahantu mfukamye amadi yamizwe. Imana irambwira ati uko gupfukama nyene ndaje kurangiza urushana. Kapasi rota kabisha ariko urabyumva mutare haleluya. Ariko urabyumva mutare haleluya. Imana yiyemera kandi ibyo mvuze irabisohoza. Haleluya. Yavuze mu cyubahiro canje nkawe tuzogisangira. Icyubahiro nta muntu n'igicima nta muntu bizogisangira. Ndakubwira ngo urushana umazemo igihe, urushana rw'imanza, urushana rwo kuburanywa, urushana rwo gusuzugurwa, urushana rw'amageragezwa, urushana rw'umubabaro, urushana rwo kutagira izina, urushana rwo kutagira agateka, urushana rwo kutamenya iyo uja n'iyumva, urushana rwo kubura akazi, urushana rwo kwitwa n'inzara, urushana rwo gupangayi, urushana na pasikero n'abasike, urushana uriho n'ingumba, uriho n'impakazi, uriho n'imfubyi, uri mu rushana. Uri mu buzima bwo gufatafata, uri mu buzima bwo gusunika, ariko iyo urushana ruheze ibigori barabyanikira bikuma, ubududu barabwanikira bukuma, ibintu byose barabyanikira bikuma, ibyo bakeneye byose barabyanikira bikuma, kubera hariho ibihe by'umuco. Mwibuka umuco ko ari Yesu Kristo abarasiye barashindurirwa ibihe. Mwibuka umuco ko ari Yesu, mwibuka umuco ko ari umwami w'abantu. Umuco wa Yesu Kristo kurasire, umuco w'umwami w'abantu kurusire. Aba yarasiye n'uyu munsi baracyashinga intahe. Iyo ageze mu marira umuco ukarasira abantu, ahari amarira haba umunezero. Ndumva twose. Amen. Ndumva twose. Nababwiye ngo umwanya muto ariko ndumva ari umwanya udasanzwe. Nukuri kuhoraho. Ariko ndabyumva. Nimba hari abantu babyumva kandi babitahura. Urushana. Uno munsi ni itariki zingana? Ninginga Imana. Zikwiye. Uno munsi ni itariki 16. Aha, n'indwi zibiri kabisa. Indwi zibiri. Turarara aho twaraye hagomba guhera. Umukukwe, igikoko, ikinyoni cyitwa umukukwe. Nico ngo cyari kiri ahantu kiri mu ijambo imvura irikiragwa. Iragwa mu gatondo kikaguma kivuga ngo buce nubake. Kubera kiriko kiranyagira buce nubake. Ugaca nubaka. Mu gatondo ka kare imvura umuco urasha ngo ndararaho naraye. Umukuku curibagira yuko hari imvura yaguye. Reka twihanganirize indwi zibiri. Twinginga Imana ishire mu ngiro ko urushana rujana n'ukwezi kwa kane bitembagarane hanyuma tuje mu bindi bintu. Twihanganira indwi zingahe? Zibiri. Ukwa kane kugenda hanyuma imvugo igendane n'ingiro. Turarangije ntidusubira guteba mu mwanya. Reka ivyema bigakaranga ashira ku buntu nze we yadushira ku meza.
ku meza, agatereka ku meza, tujya abana batemberana ku masafuriya. Mugabo ngo yatahuye ibanga ryo gukorera Imana. Umunsi umwe afise utufaranga yegeranije, aratwegeranya bajya ahantu ku rusengero, asanga harakenewe akantu nk'aka, kandi yarafise udufaranga duke, yibaza ngo agomba duke. Ageze ahasanga ku gicaniro hakenewe akantu c'ivugabutumwa, bavugira ko ubutumwa, ngo aca afata ka gatari kiwe kutwema, aragaheba, akagura kantu mubona bashira kubitaba abakozi b'Imana. Ngo akaguza arakikorera akajana, ngo agashira mu rusengero, ngo aravuga ngo Mana, umutahe wanje wose uheze hano, uhereye aha, ndawutanze hano kugira ngo abantu bose bazoza baca ngaha bavugira ubutumwa kw'iki gicaniro. Hanyuma iki gicaniro kizokimbere mw'umugisha mu buryo bukomeye. Ngo ahejeje kugashira ngaho, ahejeje kugashiraho, acafukama iruhande yake aravuga ngo Mana, ubu nuwubakiye n'umuntu akomeye, n'umwami akomeye cyane, ngo nanjye ndagomba kuzoba umuntu akomeye mw'iki gihugu, kuko uwo nubakiye ari umuntu agizeye. Ati kandi ntevye amagara yanje n'ubuzima bwanje, kuko aka kantu kose ni ku mutahe nari mfise nibwo buzima bwanje. Ngo aca aragataha. Amakuru amarira ko uyu munsi tugezemo atanga ikigira 10 c'imiliyoni amajana 750 ku kwezi. Imiliyoni amajana 750 ku kwezi atanga ikigira 10. Numva bayinjije amahera ngani? Urafyo imiliyoni amajana 750 yatanga ikigira 10. Kandi no barabandanya komeje kandi agororoka mu gutanga Imana. Urumva ibintu bikomeye. Wa muntu yatanguye kuduki utuyoba udukarara, mugabo abo mwizigirwa kandi atangira Imana, kandi yizera ko Imana yo mu ijuru idahemuka. Akora ikintu aragikora, aca arafukama ngo ukumoreye umuntu akomeye nanjye nzoba ukomeye. Ariko uwo muntu mwumva adakomeye, bambwiye ibintu afise, amasitasiyo, ibiki ibintu byo kugura amazahabu, ibiki ibintu byinshi, amakota n'ibintu byinshi, amasitasiyo, ibintu byinshi bambwiye afise, ibintu bitego abakozi akoresha. Uwo muntu nta nubwo yigeze yiga, yize ishuri imwe gusa y'Imana yo kumenya gutangira iki Imana, yo kumumizigirwa imwe. Ntiyageze no mu wa kabiri, yize ishuri imwe gusa. Ntiyigeze agera no mu wa kabiri canke mu wa gatatu, imwe gusa. Rero iyo dutangira Imana, iyo dukora ntibipfa ubusa. Hariho ahantu tuba turiko turubaka vya bimazi, vya bicari umukozi w'Imana yavuze. Ibyo kandi biragera igihe bikavuga. Amen. Byo biravuga. Tabita byarigeze kumuvugira. Tabita yamarika arashaka uduhuzu gusa, ashaka uduhuzu twawe imfuvyi n'abapfakazi. Igihe kiragera Tabita arapfa. Hari ibihubamwo ntibikunde kuvuga, mugabo ibyo wavuze bikavuga, ibyo wakoze bikavuga. Nivyo bikavuga. Muze dukora ibintu ibyo turiko turakora bize bivuge, bigume bituvugira aho tugeze ahantu tutavuga, byo bice bivuga. Tabita apfuye kubera ibikorwa byiza byo kugororoka biravuga. Abo yakoreye neza batangura kurira ati ibibaho, none turajahe biragenda gute? Akagahutu n'ukubera Tabita, baradondagura bararira. Ayo marira arashika ku Mana, acazunguruka mu mukozi w'Imana. Avuga ati ntibibaho Tabita ntapfa. Ushika Tabita bayeho. Muze dukore ibikorwa bizovuga mu minsi iza canke mu ndwiza. Hari igihe ushika no mu rupfu, ibikorwa bikaca bivuga ukacuja ku rupfu. Sawa, yesaba kugisha, reka turarangije, nariko ndababwira ngo mutangire Imana.